kuba uri jini ukaba n'umuntu kandi wishakiye ukaba ijini wishakiye kandi ukaba umuntu nkatwe bikugendera gute ubona gute imisubanye n'abantu mu gihe uri jini abantu babona gute bakwakira gute mufitaniye umubano nyabaki abantu tufitanye umubano umeze neza ivyo ni nk'amazina jini uvuze jini nka badman supermanager frontline commander supermanager ndamuzi mu gihugu cy'u kibanyi cy'u Rwanda aho ujye mujama narenze none haronka na marketing agiye atandukanye akaba n'umujama niwe mujama wa mbere nabonye zigiswahili mu banyarwanda abandi abanyarwanda bavuze igiswahili bakwa kwihekenye supermanager ujya n'umunyeshuri wanje umunyeshuri wa manager namwigishije Igiswahili namwigishije Kirundi n'ubwo Kirundi neza namwigishije Icongereza oya ndiko nakubwira ibintu vyo super manager ico gihe twari Ikagera ni muri Tanzania Ikagera ku gice gitoyi kirabana no mu Rwanda ico gihe yari yaje Ikagera duhurirayo numva ariko aravuga ibintu vya Samsung ndabaza ubu mwana ibintu ariko aravuga nibiki ubu mwana ibintu ariko aravuga nibiki Samsung nothing ibintu be nivyo arakunda ngo from nothing to something ibintu nivyo ndavuga ati aka kana wokigisha ko ushaka kumenya babyumva kuko kafise ishaka kafise ishaka ndamukura Ikagera ndamujana Dar es Salaam babyumva ndamwigisha niwe muntu wa mbere watangwe no kumushikana Dar es Salaam ndamukura Ikagera ndamutwara Dar es Salaam ndamwigisha Igiswahili ndamwigisha Icongereza ndamwigisha ibintu byinshi cyane gose ndiko nakubwira ibintu birere ubundi uwo super manager uvuga ninde super manager ni frontline commander n'umunyeshuri wanje uzomona ku mbuga nkuranyambaga kesha akunda kuvuga ngo ni badman super manager frontline commander umeona kitu kama hicho ni umunyeshuri wawe gute umwigisha namwigishije Igiswahili namwigishije Icongereza namwigishije kuvuga Ikirundi neza buriya super manager azi kuvuga Ikirundi neza cyane azi kuvuga Igiswahili azi kuvuga Icongereza ariko nubwo abantu benshi baba bariko baramukengera bavuga ngo no kuzana amahiti oya kubera iki amaze gukora ibiganiro vyinshi ku social media gatandukanye haba yo mu Rwanda kumbure nayo hakujya y'igihugu cy'u Rwanda ariko sindigera numva avuga ko afise umwarimu we umwigisha wiwe yamwigishije izo ndimi nko kugira zivuga Ikirundi Icongereza Igiswahili wowe wiyadukije gute kuvuga ko uri umwigisha we ntabwo ufise ubwoba ko mu gihe azokurikirana iki kiganiro canke abamukurikirana bakacumva ko azohava agusesera ubufu Igozani TV, Igozani TV, wikurikirane, Vyatangwe nk'ugufyina bamwe bamufata nk'igisigo ijini ariko biza kurangira amenyekanye ko umuntu azwi ku izina rya Rabbit Gakwavu tutere kumbure nandi mazina bamuzi ko amenyekanye hirya no hino kubijanye kumbure n'ibintu akora abantu benshi bahemuka umwuka w'abazima batokora namugarukanye kuri screen za Igozani TV aho namumenye ko irindi banga kumbure tutari tuzi inyuma yaho yabonekanye nk'umuntu yapfuye ariko kandi akiri muzima akaremba ku mazi hejuru ahumeka umwuka w'abazima Rabbit Gakwavu tukuramutse kandi kuri incuro kuri Igozani Badman ameze neza fresh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alaikum salam wa barakatuh maze abariko baranyumviza mu kiganiro uyu muntu arajya kabenzi nakajya ndasubiyemo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alaikum salam wa barakatuh Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sasa none ugomba ndakwishura oye nyishura ndamutse naje kwishura subiramo umwese avuga uko abyimvamo hari hanyi tubenzi tuwara tumazi ariko rero burya naho utari umumizirimo sha uraberewe n'ibaragashi kabisa akantu rero kaje kanye hari anye abantu cuhenda abantu ngo umushehe w'indani kumbe bana hari anye kwa minani mu kabenzi duhurira tukihoze sinda gusesera ubufu ariko nako ijini no n'ijini riragira idini kuba uri jini ariko ukabijini bana n'abantu ukabijini utunze na telefone hari anya tunze Samsung hari anya cyo mubibona iyo telefone yiduze gato tubone Samsung kubera ko ari ibizimvye wayibonye telefone yiduze hejuru tuyibone natunze Samsung ndake so ijini ndakuramukije ndabaramukije nanje
ubona gute imisubanye n'abantu mu gihe uri jini abantu babona gute bakwakira gute mufitaniye umubano nyabaki abantu tufitanye umubano umeze neza ivyo ni nk'amazina jini uvuze jini nka Badman Supermanager Frontline Commander Supermanager ndamuzi mu gihugu ciwe kibanyi cy'u Rwanda aho ujye mujama narenze none haronka na marketing agiye atandukanye akaba n'umujama niwe mujama wa mbere nabonye azi Igiswahili mu Banyarwanda abandi abanyarwanda bavuze Igiswahili bakwa kwihekenya Supermanager ujya n'umunyeshuri wanje umunyeshuri Supermanager namwigishije Igiswahili namwigishije Kirundi nubwo wanyoye neza namwigishije Icongereza oya ndiko nakubwira ibintu vyo ndiko nakubwira ibintu birere ubundi uwo Supermanager uvuga ninde Supermanager ni Frontline Commander ni umunyeshuri wanje uzomona ku mbuga nkuranyambaga kesha akunda kuvuga ngo ni Badman Supermanager Frontline Commander umeona kitu kama hicho ni umunyeshuri wawe gute umwigisha namwigishije Igiswahili namwigishije Icongereza namwigishije kuvuga Ikirundi neza buriya Supermanager azi kuvuga Ikirundi neza cyane azi kuvuga Igiswahili azi kuvuga Icongereza ariko nubwo abantu benshi baba bariko baramukengera bavuga ngo no kuzana amahiti oya kubera iki amaze gukora ibiganiro vyinshi ku ma social media gatandukanye haba yo mu Rwanda kumbure nayo hakujya y'igihugu cy'u Rwanda ariko sindigira numva avuga ko afise umwarimu we umwigisha wiwe yamwigishije izo ndimi nko kugira zivuga Ikirundi Icongereza Igiswahili wowe wiyadukije gute kuvuga ko uri umwigisha wiwe ntabwo ufise ubwoba ko mu gihe azokurikirana iki kiganiro canke abamukurikirana bakacumva ko azohava agusesera ubufu je nabo afise igituma nafise ubwoba je ndi Frontline Commander nkuko ayama bivuga ako kantu ninde yakaza hagati ya Supermanager nawe Rabbit canke Jini ako kantu ka Frontline Commander ninde yakaza nkuko yama bivuga Frontline Commander ni teacher wiwe avyumva umwana yamaze kwiga akigishwa n'umukomando nawe ari umukomando yigishwa n'umugeneral nawe ari umugeneral avyumva rero kuvuga bijya nivyo yatojwe nivyo yatoje namutoje ubundi yavuze Frontline Commando abavuze wewe haya mu bisanzwe ni icivugo cha twese urumva ni icivugo ciwe akora kubo aho yize akora ku bintu nk'ivyo byagufashe akanya kangana gute kugira ngo ururimi rw'umunyarwanda umushire mu Giswahili kuko Giswahili kiri very difficult kumbure kukivuga mu gihugu umunyarwanda muri uyu muhungu Supermanager atandukanye n'abanyarwanda benshi ni umwana yugurutse mu mutwe ushamwe ibintu bikaza ningo bavyihuta uravyumva afise umutwe uri yani utandukanye n'abandi bantu benshi cyane gose kandi urabona n'ivyo akora urabona ko ari ibintu bikomeye cyane gose bihambaye cyane gose kuko yigishijwe yatojwe n'abantu nabo bari ku rwego rwo hejuru ari batwebe reka dusubire ku ntango gato mumenyana gute agutora gute kumbure utangura kumwigisha Igiswahili gute canke Ikirundi canke Icongereza Supermanager ico gihe twari Ikagera ni muri Tanzania Ikagera ku gice gitoyi kirabana no mu Rwanda ico gihe yari yaje Ikagera duhurirayo numva ariko aravuga ibintu vya Samsung ndabaza ubu mwana ibintu ariko aravuga nibiki ubu mwana ibintu ariko aravuga nibiki Samsung nothing ibintu be nivyo arakunda ngo from nothing to something ibintu nk'ivyo ndavuga ati akakana wokigisha ko ushaka kumenya wabyumva kuko kafise ishaka kafise ishaka ndamukuri Kagera ndamujana Dar es Salaam uravyumva ndamwigisha niwe muntu wa mbere watangwe no kumushikana Dar es Salaam ndamukura Kagera ndamutwara Dar es Salaam ndamwigisha Igiswahili ndamwigisha Icongereza ndamwigisha ibintu byinshi cyane gose mwari hana gute yakuriha gute oya sinamurihisha ko jewe namubonye ngira ikigongwe cy'ibintu ariko aravuga ndavuga ati umwana wo mwigisha yovayo naritanze kujya namye numva avuga ngo yarihiye melody kwaje Icongereza urumva ko urumva nivyo akora kuri se wiwe nivyo akora ku bamwitangira imbere nivyo akora ku bamwigishije abo batwebwe urumva yagize ikigongwe yumvise melody ibintu ariko avuga ananirwe no kwishura ibintu avuga ati umuntu ashaka umuhanze akora ibintu bikomeye akananirwa no kuvuga Icongereza yumva biramubabaje avuga ati umuntu wo murihira amafaranga y'ishure akaje kwiga kugira ngo ashobore kwidebrouiller basi mu bya akora
basi ashobore no kugira n'akantu na gatoya. Wewe mwahuza gute mu gihe Fontran Commander wavuze ko yavuze Fontran Commander kumbure abari muri presentation yiwe nawe abari ubumwe kumbure ashatse kuvuga mwahuza gute mu gihe nzi ko super manager ari umuntu atigira nanigwa canke atigira abona ko hari undi muntu yomuja hejuru. Super manager ico kibazo caraje kabisa, ndabona ko asuzuguye ivyo namubwiye, ariko nanje nk'ubuhinga nize bwo kwigisha naramushize hasi ndamwigisha ndamubarira amateka kungene bizishobora kugenda imbere bavyumva, aranyumvira hanyuma ndamwigisha, ariko yanyumviye vyagoranye cyane gose. Hagati y'ikirundi, igiswahili, icongereza no gwahero rimi wovuga ati rurimi kabisa kugira ndarumushiremo cyangwa ndarumwigishe vyaratwaye akanya kumbure n'uburuhe budasanzwe kugira ngo ashobore kurumenya. Super manager igiswahili vyarangoye cyane gose, nafashe umwanya munini cyane gose. Hanyuma icongereza ntivyangoye gusa vyafashe umwanya muto ko icongereza yarasanzwe azutuntu duke umva ko namusanze ko ibintu vya something urumva ko kwari gukaburira ku mbwa igiswahili vyarafashe umwanya munini cyane gose. Urataye amahera yarakize uwo mujama nimba wibuka nk'akajambo kuba karamugoye cyane, akajambo wibuka mu tujambo kumbura agiye uramushiramo wagiye uramwigisha, akajambo kamugoye cyane kumbure kumetriza canke kumenya kabaye nk'akahe? Akajambo kamugoye nakajambo something nothing everything, akajambo karamugoye cyane gose, ariko nawe naravyakira kuko urabona ko mu menyo yiwe arafise inyenyi haracamwe umwanya, rero kuba kugira ngo avuga akantu birashobora kumugora, ariko yavuze something kubera ujya mwanya uca mu menyo yiwe like that. Okay, mu Kiswahili naho akajambo kumbure kaba difficult kuri we? Mbo amajambo menshi mu Kiswahili yamugora, ariko sinovuga ngo nilikuwa sijakari vizuri maneno ambayo alikuwa ni magumu kwake, umeona, lakini kwa ujumla Kiswahili kilikuwa kinamshinda sana. Yani kilikuwa ni lugha ambayo inamshinda sana. Iki kiganiro abazocumviriza abenshi bazokwibaza ko washatse kumudugira ko swati wa recreation kumbre creativity wakoze kugira ngo ushobore kumudugirako. Abazokwiyumvira ndazi ko muri commentaire ntibizobura abazokwiyumvira ivyo nivyo kuri nanje nk'umusatirizi ndakwibariza nivyo kuri uri umwigisha wa Fontran Commander canke nanili super manager kuva mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda? Uri musatirizi kandi abanyamakuru mufise iyo ngorane nivyo namanda babwira. Twebwe tubariza abantu kumbe badafite ubushobozi bwo kugushikira ngo bakubwire by'ukuri uri umwigisha yigishije nivyo ndiko nakubwira, wowe uri musatirizi kandi aho urumva yuko ugomba kunteranya na super manager, ariko ivyo nibikunda kuko n'umwana w'iwanje naho wogenda kumubaza uyu munsi naho no guha nimero ziwe imeze ndazifise burya nimero yiwe uri nayo nimero yiwe ndafise ngaha naho no guha nimero yiwe mukavugana ivyo ndiko nakubwira araza kuvuga iyo mu telefone yakwitaba ntegera gatoyere ico ndiko ndavuga rero turavugana keshi ndi umwana ntiyoreka kwitaba se nako ibintu nk'ivyo rero nivyo namwe ndiko nababwira buriya umuntu ashaka kuyakana umuntu yamwigishije yamutoje buriya nawe yoba yibagira cyane gose kandi ubwenge urumva ko yoba abutwaye kutariko, ariko ndizera neza yuko super manager muvyo aza kubwira ati Rabbit Dar es Salaam twari kumwe tutembera za Kariako za Mbezi beach za Darajani Kigamboni wapi Tegeta Temeke wabona hari hose twari kumwe ndamwereka ukungene igisagara cha Dar es Salaam kipetse twava ku ishure twariga guhera mu gitondo gushika saa 4 umwigisha ndamwigisha ivyigwa bisanzwe ico Giswahili n'icongereza hama après ku mugoroba twaje tugenda gutembera nkamutembereza ahantu hatandukanye. Rero nibaza ko mu bantu bovuga yuko ntamwigishije urya super manager ntadimo nigisha abantu benshi cyane gose super manager gusa n'abantu benshi nigishije. Nuko turangiza ikiganiro cyacu kumbure aho nabazaniye umuntu kabisa ari special kuri Igozen TV umwigisha wumwe mu vyamamare mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ariwe Rabbit Gakwavu kandi Fontran Commander urumva ko iryo zina ariwe rinamukomokako Rabbit kumbure iki kiganiro ni kiganiro dukoranye nawe ariko kizonabandanya cyane aho kumbure hariya anye ikiganiro kizozana n'ibintu bitari bike kizovugisha batari bake ariko kandi mu kubasezera
ndagaruka kandi kuba uri jini ukaba n'umuntu kandi wishakiye ukaba ijini wishakiye kandi ukaba umuntu nkatwe bikugendera gute wewe urashobora gupfa kuko uri mu mazi ucupfa ukareremba wowe ahubwo reka kubaza ibintu umaze kubona uramaze kubona kenshi ko ushaka kumara isaha mu mazi hasi hariya anyuba wanapfuye hari umuntu ashaka kumara isaha yose mu mazi uyu ba wapfuye umuntu arerembiye aba yapfuye ariko abazi urumva warabibonye ntiwakwirirwa bimbaza ahubwo nimba ufite ibindi umbaza ivyo reka ndeke kukumara akaryo canke ndeke kukumara umwanya kuko mufise imbere y'ukuramura supermanager kumbure ndakeka mufise n'abandi banyeshure muriko murigisha indimi zitandukanye ariko reka tugaruke sinogera ntagarutse ngaha urumwe kandi uzi karate hari anye supermanager wewe nta na blockage nimwe wamwigishije supermanager ibintu by'ikarate sinamwigishije kuko nabonye ari umwana w'impuhwe n'umwana w'ikigongwe ariko afite akantu ko gutinya muri we ntabwo atinya kuko ujya mu jama afite amatika adasanzwe ntatinya ku majambo ariko kuko ku majambo ntashaka gutinya ariko ku bintu vya physique ubw'ibintu vya sport afite akantu ko gutinya gatoyi nico gituma urabona ko nigeze no kumutoza gukina umupira muga vyarangiye umupira bimunaniye kubera baramukubita ku maguru agatinya bica birangira bimunaniye ariko ikintu ndamwemera gusa nuko n'umuntu asatira wewe wavuze kuri musatirizi nawe nabonye ko ari umuntu asatira yabonye ati umupira birananiranye ashavuga ati mbo reka rero nje mu vyo kugira nje mu vyo guhiga abakinyi ujya no mu agent muri football ngira ngo yanakubwiye ko aheruka no kuronswa inka umwigeme hari umwigeme yamugabiye inka bijya byose yarabimbwiye amakuru yose ashayampa twa turi kumwe ariko none kubera iki atagupresenta kabisa ati aha hose ngeze amadiri ndonka ndayakesha naka wewe yanyigishije izi ndimi zose ko ajya amadiri yaronka kubera ko zijya ndimi azi nta ngorane mu busanzwe twebwe turabigisha iyo wigisha rero uwigisha agakura ntuza kuraba ngo bariko baramvuga cyangwa ni bariko baramvuga ujya n'umwana wanje naho tobivuga arazi ko ari umwana wanje kandi turafisa duhurira naho atokurira atangaza ngo aje kuri televiziyo ngo aje hehe dufisa aho duhurira urumva cyo tuma rero ivyo singombwa ngo yirirwa gwaratangaza ngo rabbit ngo ni mwigisha wanje oya naje ibi ndabivuze nuko ubimbagije kandi urumva ko abantu benshi bama bariko baragomba kumenya ukuri rero ni vyiza ko umuntu amenye ukuri kose so reka ndagushimire bakunzi ba Eagles TV twari kumwe ni Jini canke Rabbit canke Kwavu umwigisha kandi akaba n'umwigisha wa Frontline Commando canke Supermanager kuva mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ATM machine Rabbit mwarimu mwigisha teacher so reka ndagushimire cyane ariko nibaze ko iki kiganiro ni kiganiro tuzokurikiza nibindi kuko ngiye gukorera ko ma commentaire kumbure yabadukurikirana abazogenda baratwandikira ariko nibaze ko muri amwe mu ma commentaire nzogukeneramwo canke azosaba ko no kurondera nzokuronka yani usijari kwa hilo usijari ukiniuliza kuhusu huyu supermanager mimi nipo karibu sana na nitapokea wito wako. Asante sana. Sawa sawa. Eagles TV, Eagles TV, we could cry. Oh.